nibaza yuko abantu bose bagigiturire ari kubera batikwije. Burya ubaye wari ufise ibigukwiye, twebwe dukunda kuvuga ngo duhe ibyo burya bidukwiye umunsi, uzi yuko tes besoins aujourd'hui sont garantis, ejo ukaba uzi yuko ibyawe bimeze neza, nta muntu azoza kugukangisha utuntu. Mugabo mu gihe atacu ufise uzi yuko ton salaire idakuvra n'ica gatatu cy'ukwezi, uca usanga nyine wamaze kuba korompe. Uzoza gupropoza kana kariya uzosanga wagakoze. None rero mu ndabi les conditions de vie zimeze gute ubu? Zimeze gute? Monseigneur Emmanuel Alikaratigwa Ibubanza niwe yavuze ngo amahoro mu mutima, amahoro mu mutwe, amahoro mu nda, amahoro mu mupfuko. Ventre affamé n'entend point. Utusanga abantu bariko bakora ivyo bashaka. Alors, les bonnes conditions de vie zitabonetse, ibyo bahugwanya igiturire bizogora. Uko bagitora kubera badafise uko bigira. Iyo wari wese yashobora kwitunganiriza ibyiwe neza, akabaho asataye mugabo atavuga ndabona iki nibaza yuko igiturire byogabanutse cyane no guhera bigahera, kuko wogihande atakugitora. Il y a la loi de l'offre et de la demande. Abize ekonomi ibyo barabizi. Hanyuma hari ikibazo cha liberté d'expression. Hari wagiciye ko je ndiko ndaraba muri no misi umengo dusa n'abasubiye inyuma gatoyi en ces matières. Je nababwiye ko muri commission épiscopale pour la laïque et la famille et la vie turafise espace kuri Radio Maria. Mugabo hariho des émissions ushobora gutegura ukavuga uti jewe ngiye kuyagira abantu kuri iyi sujet. Warondera umuntu ayigufasha akakubwira ati pati ndaguhanuye sha, ndaguhanuye iki kintu urakiretse. Parce qu'il y a ceux qui en profitent. Bandi donc ils sont déjà corrompus. Nous allons attaquer le domaine dans lequel bisaka mwareze baronka amafaranga bacha gushira hasi. Dernièrement, j'animais une émission sur l'espérance des jeunes. Quelqu'un avec qui j'étais ensemble, il m'a présenté au yitwa naka. Cyangwa ngo ubona ko ndakumva sene bwakubora. Ngo mu gitondo nari ko ndakumviza kuri radio. Ko mugabo umuhungu. Ngo bijya bintu ngo ntuzoza urabivuga. C'est aussi le désespoir des jeunes qui peut quelque chose qui peut animer l'espérance des jeunes niki. Ngo bijya ngo ntibakibivuga ubu. La liberté d'expression. Novuga cette corruption ne sera pas dénoncée mu gihuzi yuko nkuko babivuze atabuja canke bishobora kuguhitana canke bishobora guhitana ica impunité onana pare on sinza ukivuga ko cyane mugabo umuntu yagirijwe ko yononye aha yari igiturire data hano canke kagera nabi la chose publique hanyuma bakaca bamuhindurira amabanga mbere ugasanga yaduze. No musi jambo ry'Imana twazirikanye abayahudi babwiye Yesu ngo ni ikihe kimenyetso ukoze duheze tukwemere. Reka hongeza hanyuma revoir la légitimité des institutions. Ni kubera iki banafata ingingo alors que nous avons mis dans leurs mains la gestion de la chose publique. Le professeur nibazaza kongishura na directeur national nibazaza kongishura kubera iki banafata ingingo kandi bafise tous les pouvoirs. Il faut voir la légitimité des institutions. Uko nibo babajaho hari abantu bari inyuma hama akaba aribo bakomanda ugasanga umuntu ni directeur general ahantu adashobora gufata ingingo. Il faudra voir.
Hanyuma il y a des lois aussi incompétentes, des lois qui présentent des lacunes. Abashiraho amategeko usanga baza barashiramo akagoboranya kabakingira. Yatubwiye ibitari bike, le ministère qui n'existe plus, le ministère de la bonne gouvernance yahavuye bigenze gute? Ico yakora cyo cyari cyaraheze, ugasanga ibyahora bikorwa n'abanaka bisigaye biri mu minwe y'abandi. Peut-être kubera babandi babikora neza gutyo bagapfukura abana bariya. Il faut que les lois ziba zikwiye kandi zikaba ziri complete ku buryo atategeko riza kuza mu nyuma usange ridafise application. Les textes applicatifs ku mategeko asohoka izoba ziriho. Hanyuma mbega amategeko asohoka atoba umengo nabonye Simoni Nyani muna amashinga amateka muracari abizi mu muracari no muna amashinga amateka none amategeko murica mukayinjiramo neza mukaraba le contre canke muyatora gute? Je ndibaza hakiba bijya bintu muduza amaboko, ça c'est problématique, ça c'est problématique. Rero amategeko najeho yisunzwe l'esprit du développement y'igihugu bayaza gukingira abantu. Arico mwavuze yuko umwera uvi bukuru gakwira hose, abafaransa nabo bavuze ngo l'opération pour la tête. Moi je voudrais proposer ino za mwatugiriye muzoheze musabe muyigirire les hauts cadres. D'abord babanze bavyumve uko nibo bafata ingingo, nibo bahana nibahana umuntu ari munsi yabo bizoboneka, nabo niba batakibigira bizoboneka. Mugabo omoma usanga umwe wese ahari agerageza kunyotora, n'uri hasi azonyotora kandi baca baza barashigikirana. Les responsables rero nibagire cette prise de conscience b'abantu bazima bashobora gufata ingingo sans contour. Ikindi no kumenya ico umuntu ashinzwe. Abantu bose usanga bari kubagwanira gukora ibintu bimwe. Singaruka ku byo bavuze mugabo murabibona. Abantu bose usanga bari muri secteur imwe. None ni bande bazokora ibyo abandi bagashoboye? Nanza karabo kuri twebwe, nous avons des paroisses, il y a les curés, il y a les vicaires, mon wese karafise ubutumwa ashinzwe. Akarabo vicaire chargé de l'apostolat de laïque, no kuvuga abanyamihari n'ibigwi y'ubutumwa, arashobora kwifatanya n'abanyamihari baje gukora igikorwa ku paroisse. Mugabe no va pas prendre tout son temps ngo ari mu myaba kurima n'abanyamihari. Ucutangura kwibaza so prêtre ari mu myaba kurimana n'abanyamihari. Abagwayi bose bari mu paroisse baramukijwe, bahawe isigwa ry'abagwaye, bahawe amasakramentu. Mbega toute excuse zarose imisa uyu munsi, tous les fidèles qui ont besoin de la confession bagironse. Rero mu gihe turiko dukora ibyo abandi bashoboye mugabo hari ibyo badashoboye bitariko birakorwa, ça devient un problème. Ikindi no gushira les services de l'État hamwe kugira ibituye bigabanuke. Un simple exemple, ugiye kuriha quittance y'igihumbi canke ya 2000 mugabo gacokoresha déplacement ya 20 000. Ça veut dire quoi? Ahantu hose hari service ya leta hari hakwiye kubaho un service aussi de paiement. Ubu hariho monnaie électronique. Nimbugiye muri PG hakaba hariho service de paiement. Nimbugiye kurondera iki hakaba hariho service de paiement ukarihiraho nyene. Mugabo ugiye kuriha quittance ya 1000 francs ukabwizwa kuriha déplacement ya 20 000, niho haca hadukiramo ya corruption. Ntacyo niwiri urajayo kome wihuta n'ibindi bigenzuko savare. Singaruka sur la mauvaise gestion de la chose publique, iyo murabona yuko ikisibije
kuko ni haba carence des produits de première nécessité wari wese azokora ibishoboka ngo aronke utwo tuntu bitamugoye. Niyo notanga akarorero k'ubu mu directeur national wa Parseme, wewe nkekavyo babimworohera nko kuronka igitoro, mugabo ndazi yuko nabo nyine bosanga amaze gusorora kugira basi bamugirire robine. Sinzi n'akaronka hanze je ndamaze gusorora kugira bangirire plein parce que j'avais une descente à effectuer, bampaye 30 litres nkizinshikanayo, ngiye kukigura ibido 250,000 litres, murumva yuko ari urutubi. Mugabo nasorora 20,000 bakaca banyuzuriza, sanga naganje gatoyi habakaza hakora ubwo butumwa. No kuvuga rero bariko badushira mu bintu bigoye. Si la chose publique n'est pas bien gérée, bucara urudubi, usanga twese twabaye korombo. Nabwo twabwirizwa kukigwanya, usanga tiko tujama turayikora d'une manière d'une autre, kandi ubona umengo ni service aguhaye, mugabo ayo mafaranga utanze acavahe ko kuri budget atarariko. Hari ikibazo cha patiri yavuza mumenga twaza ati yavuga ati tuvuze ko kubijanye nuko itumire ngo kiva ku bukene yuko umukene ushoboye kuronka yuko utaheza kubitumira. Bo iyo ni ikintu cyabaye ko discussion nini kirako impara, ariko haba mu bahinga bose n'abandi barabonye yuko kuvuga ko umuntu agira itungo ubukene byonyene ko bidapatari byo, kuko basanze mbere igitumire kirembye ibihugu kirya abatunze cyane. Afite harimo akantu ko mu muntu bavuze ngo ashoboye kuronka ibimukwiye, umuntu abwirwa n'ibimeze gute. Ati vous êtes philosophe, umuntu ni ryari nabati je nakwije kubuntu adetura rigira yubaka inzu y'indwi ya gatandatu. Hariho uwafise imodoka cyangwa n'abaperezida ugasanga avuze ujya mu perezida mugenda afite jet privé, ubu nandi shaka jet privé. Abana mwe ati bana biga mu Rwanda oya ifoko ndetuna abana banje baje kwiga mu Faransa ndabarihireyo, umuntu azohaga ryari? Urumva nti hari ndere kijya gitura ava mu makere n'ibikego dakoro kijya naco kirabaho nyene, mugabo uwo mukene mugajya n'igiturire bingana naho ugeza nyene ubyura umukene nyene urwaba ugifise nyene usanga cyo mungana nyene. N'umupolisi ari kwibarabara dakoro azopaka 500,000. Nuzi noti yigeze kuba generale, yigeze kuba generalize ngo ya 2. Igiture kiza kutubangamira ni kuzobona nk'umuntu yuba agiye akaza kubaka nk'igorofa, amahera ya leta yose aje kuyanyuza ayo magrande kuri biso, kandi nti none nk'umuntu avuze ati jewe ubu unyi ufate nka perezida wa Afrika twabwiye turabona, ugasanga yagiye muri corruption. Kuri ubu benshi batuyobora bagiye muri corruption, ugaca usanga amahera y'igihugu yagiye kugura nk'amashati 2 mu Faransa, mu Swiss, yagiye ubwo wari ubukene ngo wabugeze hiyo, ubwo wari ubukene gusa ariko ararondera kugwanya. Nabivuze andeta hariho abajya giturire n'abacakira kubera batikwije nje nane cyo nacembe we nacembe. Hanyuma niho nacenshira ko l'éducation des consciences, la formation et la prise de conscience pour le changement. Yego ariko la conscience comme barabigi bayigisha mugabo ntabwo hahandi gutindo bahana uwo muntu. La punition sévère icyo ni ikintu gikomeye cyane. Maramba nko mu Bushinwa igiturire usanga ari pene pedomo. Mu Bushinwa umutegetsi ukayiturire ni ashanini Bushinwa gupfa
urumva bose no tuje muri iyo nzira mugabo no kwerekana kameme yuko irarite contre la corruption nziza uraraba no mu bakozi baba bukoresha pati gasha gusanga n'umukozi w'umukene kugasanga niwe ntungane niwe yokubikira n'icyo wamuhaye ngo ugasanga umwe ari isuzumi ukabona ko umenga iza ahubwo yariyaguye yakozaho ugasanga niba nakubaga kandi yarake ugasanga waba undi nyene w'intomwe mutonye ugasanga habo niwe wamubikije ibintu niwe usanze ubara conscience no kuja abantu mugabo la punition ariko igitubeshe generaliza ube gito no kwikunda no kwishira hejuru amanyama no gushaka gutuma umurengera n'iki ibyo biracabano cyane hanyuma ikindi naco sinzi wabaje ati imigenderanire yani patrie imigenderanire ya parseme na leta imigenderanire ya parseme na leta no bamwiki igenda yeguriwa mu gifaransa ngasa evoli andandosi nyene no kuvuga yuko hari igihe wasanga nyene no mangani gasubira inyuma kuko aya mashira hamwe y'iwacu usanga nyene muri determine ku bintu byo kugira byo guhagarara kwa tukikintu tucerekane nibaza yuko kenshi usanga bigora bamwe muri leta kuko hari ubucuruzi bwabangamiye inyungu z'abantu